Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Iheze twarize ku ijambo rivuga ngo Imana irazi ivyawe. Niryo jambo twize ko ku munsi wa Mungu uheze tuvuga ngo Imana irazi ivyawe. Haleluya. Amina. No musi numva shaka gufatira muri uwo mutima nyene bifatiye ku no kurindwi y'amasengesho tuvuyemo, ivyo umuntu yumvise bidudubiza mu mutima muri iminsi yacu yo gusenga. Mfatire ku murongo twasomye ku munsi wa Mungu uheze, ariko uyu munsi numva nshaka kuvuga ijambo rivuga ngo Imana irinjira mu vyawe, Imana irinjira mu vyacu, Imana iritumira mu vyacu, Imana irinjira mu vyacu. Haleluya. Tutarakizwa, tutazi Imana, Imana yaratwimenyekanishije ko, mu buryo yatwimenyekanishije ko tumenya ico yakoze, tumenya ico yatwitangiye ko ku musaraba, tumenya uko twari tumeze turabanyavyaha. Muri uko kumenya iyo Mana no kumenya ico yakoze, dutahura intumbero y'Imana ku buzima bwacu, bituviramwo kwizera ico yakoze, turihana ivyaha vyacu, turahindukira. Guhera umunsi wakurikiye Yesu gahindukira, twamukurikiye afata ikibanza c'ubwami, twamukurikiye atari umuntu dukurikira uko dushaka canke tukabivamwo, ariko twamukurikiye ari umuntu agenewe kuba umwami mu buzima bwacu. Yesu ntimushobora kujana kandi ntimushobora kubana neza igihe cyose utari kuramureka ngo ategeke mu buzima bwawe. Uyu mwami twakiriye nta na rimwe aba ahantu atari umwami, nta na rimwe aba ahantu adafise ubutegetsi bwose, kandi ntawe basangira ubutegetsi canke icubahiro ciwe. Ikinya nico twabwiwe tucumva ubutumwa bwiza, ariko rimwe na rimwe hari igihe dushishikara mu bwami bw'Imana ariko tukaguma mu ntambara n'uwo mwami kuko tudashaka kumureka ngo yinjire mu vyacu vyose ategeke ivyacu. Ugasanga hariho ubutegetsi bumwe twashatse kugumana bw'ivyacu bimwe bimwe tukamurimita canke ntitumwemerere, canke tugafata inzira yacu kuko tuba twumva ariyo tugomba gufata, canke tuba tuyikunda, canke tuba dukunda ubuzima tubayeho ku buryo tutumva yuko twomurekurira ngo ategeke mu buzima bwacu, akora ico ashaka mu buzima bwacu. Ico gihe umuntu w'Imana atangura intambara, ico gihe umuntu w'Imana atangura kubaho ubuzima budahezagiye budafise vy'ukuri umugisha, ico gihe umuntu w'Imana atangura kubaho ubuzima atansinze abona, ico gihe umuntu w'Imana ashishikara kubaho ubuzima atumva kunesha, canke ashishikara kubaho ubuzima atabona ico ijambo ry'Imana rivuga kimushikako. Rimwe na rimwe bamwe bakibaza none Imana irabesha canke ivyo bavuga birabesha, ariko ugasanga haniniya nuko iyo utamuretse ngo abe umutegetsi w'ubuzima bwawe, ntibishoboka ko wewe ushishikara wibera umutegetsi w'ubuzima bwawe ngo bikunde, kuko n'umwami, nta yindi position afise, nta kindi kibanza afise, n'umwami. Yesu ashimwe cyane. Ijambo twasomye ku munsi wa Mungu uheze riri muri Samuel wa mbere igice c'icenda ku murongo wa 16. Samuel wa mbere igice c'icenda ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17. Ndashaka dusome iyi mirongo. Ati ejo nk'amagingo aya nzokurungikira umuntu avuye mu gihugu c'Abenyamini, uzumwimikisha amavuta abe umwami w'abantu banje b'Abisirayeli. Niwe azokiza abantu banje, abakure mu maboko y'Abafilisitiya, kuko nitegereje abantu banje kandi ugutaka kwabo kwanshitseko. Nuko Samweli agikubita ijisho Sawuli, Uhoraho aramubarira ati ehe nguyo wa muntu nakubarira, uyo niwe azoganza abantu banje. Haleluya. Iri jambo twararisomye, ariko kandi twarabonye twese ingene uyu muhungu Sawuli
ariko yironderera ivyiwe vyatakaye, indogoba ziwe zatakaye, asanzwe ari mu buzima bwiwe. Ingene ubuzima bwiwe bwaje guhura n'umugambi w'Imana, ingene ubuzima bwiwe bwaje guhura n'icimviro c'Imana kuri we, ingene ubuzima bwiwe bwageze ahantu muri ivyo yibaza ko akeneye kandi ariko ararondera, ariko bihurirana nuko n'Imana ubwayo iriko iramurondera. Kuko twese igihe twakizwa canke nimba utarakizwa, ariko kandi igihe cose hari igihe umuntu aba afise ivyo asanzwe arimwo, arizo priorite zawe, arizo nyungu zawe, ari vyo ushira imbere, ari vyo ubona. Ariko turabona yuko nubwo umuntu aba afise ivyiwe arimwo bimuraje ishinga, bimuteye kuduga imisozi, kurara amajoro, kuja mu bisagara n'ibindi, ntikibuza yuko muri ivyo vyawe uri kurarondera, ntikibuza yuko Imana nayo mu mugambi wayo iriko irakurondera. Imana mu mugambi wayo nayone izigahura n'ubuzima bwawe kugira ngo ikumenyeshe icigushaka, kuko nayone irafise icivuga ku buzima bwawe. Uyu muhungu Sawuli, Imana yari imufise ku mugambi uri clair. Imana yari imwiteze koko atabara ihanga ryabo, siko? Imana iravuga ngo niwe azokiza ihanga ryanje, akabakiza abafilisitiya. Imana deja yari ifise projet, Imana yari imufise ku mugambi. Kenshi mu buzima bwacu hari igihe bishobora kutugora, igihe ivyo gusenga tubikunda canke gusenga tubikunda kuko twumva yuko umenga gusenga ni accessoire idutuma dushobora kugira ubuzima bwiza, canke twibaza yuko gusenga ari kimwe mu bintu bishobora kuryosha ubuzima bwacu, hama tugasenga kuko twumva hari iyo couverture y'Imana dukeneye mu buzima bwacu. Ico sikosa kuko Imana iraduha amasezerano iyo tuyizeye, ariko gicika ikosa iyo wibaza yuko ugukurikira Yesu ari nko guhamagara Yesu ngo yinjire mu vyawe, hama ivyawe bigenda uko wewe ushaka. Ariko uyu munsi ndavuga ngo Yesu arinjira mu vyacu, ariko ntiyinjira mu vyacu kugira gusa ashigikira ivyacu n'indoto zacu, ariko yinjira mu vyacu agomba kutuzana mu vyiwe. Yesu ashimwe cyane. Umwanya bigufata, umwanya bimfata ku ruhande rwanje kugira ngo ntahure yuko Imana indondera canke imfise ku mugambi, rimwe na rimwe ku muntu n'uyundi, bamwe bishobora gufata umwanya muto, abandi bishobora gufata imyaka myinshi, ariko kandi ndakwipfuriza ngo mu mwanya atari munini cyane ugire umutima ahaniniya wo kumviriza ico Imana iriko irakomunika ubuzima bwawe, kuko bishoboka ko ushishikara urwana n'Imana kuko utari kurashaka kuja aho ishaka kuja, kandi kuko utari kurashaka guha agaciro ivyo ishaka kuha agaciro. Ndabaha akarero kari simple. Mu bisanzwe umuntu afungura iminsi yose, uravyumva, afungura iminsi yose abishoboye, kiretse atabishoboye canke afise umugambi wo kwisonzesha, ariko kandi hari ibintu dukora iminsi yose kuko bikorwa iminsi yose, ibintu bimwe bijanye n'isuku y'umubiri wacu, ibintu bimwe bijanye n'imibereho yacu, hari ibintu byinshi dukora iminsi yose. Ijambo ry'Imana ritubwira ko n'ubucuti bwacu n'Imana ni ikintu cubakwa iminsi yose. Bisobanura ngo igihe wowe uyu mwami umukunda wamukurikiye, ariko ugaca usanga ubukristo bwawe no kuba mu ijambo ry'Imana no gusoma Bibiliya no gusenga ari ibintu bikoreka gusa iyo waje gusenga nk'uko ku munsi wa Mungu canke waje mu rusengero ku munsi wa gatanu, ico gihe ubuzima bwawe busa n'ubuzima bw'umuntu yakurikiye Imana, ariko ayikurikira à sa manière, ayikurikira uko ashaka, ariko utari kuratahura aka gaciro ko kubaka ubwo bucuti bwawe n'Imana ku munsi ku munsi. Inkurikiza ivyo bizokugira ko mu gihe gitoya canke mu gihe kirekire, mu gihe kiri imbere, inkurikiza ico kintu kizokugira ko nuko uzoza kwisanga utari kurabona ivy'Imana ivuga mu buzima bwawe. Hari ahantu utari kurashika, hariho urugezo rw'inkomezi ubura, hariho kuneshwa kwama kugaruka mu buzima bwawe igihe cose. Kubera iki? Kuko ego warahuye n'Imana, ariko nturinjira mu cimviro c'Imana, nturemera ko Imana yinjira mu vyawe ku rugezo aho ikontrola ingene umwanya wawe ukoreshwa, n'ivyo ushira imbere n'ivyo ushira inyuma. Uracafise priorite za kera ziracaza imbere, igihe watanguye ubuzima bushasha bwo kwizera Yesu ukisanga ibijanye n'impwemu biri inyuma, ariko priorite canke ivyo washira imbere kera akaba ari byo bishishikara kugenda imbere.
Yesu yarabwiye, Imana yarabwiye uyu mugabo, irabwira Samueli, iramubwira ngo eheraba umuntu nakubariye, uwo ni wazotegeka abantu banje. Biri clair, Imana irafise umugambi, Imana irafise umugambi, Imana irafise ikimushakago. Ariko twese uko twari ngaha ku munsi wa Mungu heze n'abaje uyu munsi, mwese murabizi ko Sawuli sibi yararimo. Nukuvuga ngo hariho possibility ko iki kintu acakira canke ntacakira. Siko usomye muri Abami ba mbere igice ca 19 ku murongo wa 16 ukamanuka 1 Roi chapitre 19 verset 16 ukageza ku murongo wa 21. Na Yehu mwene Nimushi nawe uzumurobanuze amavuta azaba umwami w'Abisirayeli, kandi na Elisa mwene Shafati w'Iyabeli Mehora uzumurobanuze amavuta azabe ubuvugishwa mu gishingo cawe. Maze uzokira inkota ya Hazayeli, Yehu azomwica. Uzokira inkota ya Yehu, Elisa azomwica. Yamara rero ngiye kwisigariza abantu 7,000 mu Bisirayeli batigeze bapfukamira Bayali canke ngo bamusome. Nuko avayo aragenda abona Elisa mwene Shafati ariko ararimisha inka 24 zirongoye imbere yiwe, zisangiye ingogo ari zibiri, nawe ari kuzimerera. Eliya akebereza iyari amutera ku mutamana wiwe. Maze Elisa asiga inka ngaho, agenda ariruka akurikira Eliya, aramubarira ati ndakwinginze reka mbanze nje gusezera data na mama meze nze ngukurikire. Nawe ati genda ubonye nkugizene. Nuko areka kumukurikira asubira inyuma, ahitana inka 2 zisangiye ingogo, arazibaga azitekesha inyama zazo, ibiti by'ingogo zazo, agaburira abantu barajya, araheza ava hasi akurikira Eliya, agenda aramukorera. Haleluya, amen. Elisa ni umwe mu bantu babavugishwa bakomeye babayeho mu isezerano rya kera. Yaje mu gibanza ca Sawuli, bambe ca Eliya. Eliya murazi ko yari yarakoreshejwe na wari umuvugishwa. Ariko ikintu gikomeye ku buzima bwiwe, Elisa ari mu bantu Imana yakoresheje cyane. Canke ubushakashatsi buvuga ko yakoze ibitangaza byinshi kurusha ivyo se wiwe mu buryo bw'impwemu Eliya yari yarakoreshejwe. Kandi Elisa yabaye igikoresho, numwe novuga nti mu bavugishwa bameze nk'amapiriye muri histoire y'ubwoko bw'Imana kubijanye n'urugendo rwabo n'Imana. Ariko kandi uyu ari no mu karorero, ari no mu bantu batangwa nk'akarorero k'uburyo bwiza bwo gukurikira Imana, bifatiye ku kungene yitavye umuhamagaro umuje ko ku buzima bwiwe. Bibiliya yatubwiye ko hejuru ku byo tutasomye, mu gihe Eliya yarahejeje gukoreshwa bakica abasenga ibigirwamana muri Israeli, igicaniro c'Imana kigasubira kubakwa, abantu bakagarukira Imana bari barayivuye ko, abahora bayikekeranya bakabona ko Imana ya Israeli ari Imana ikomeye. Iki gihe nico gihe Eliya yahunze, ariko Eliya yari afebli, yari umuprofete afebli, ari mu gukekeranya kwinshi, ari mu bwoba bwinshi. Ariko ico yarahejeje gukora cari kigiye kuzana ibindi bihe bishasha muri Israeli. Imana rero icimera nk'ishaka kurenforcer canke nk'ishaka gukomeza, ikora ikintu gishasha ariko igomba gukomeza ubwami bwayo, ikoresheje inzira yo guhamagara aba bantu babiri. Umwe muhamagara kugira ngo azobe umuhereze canke umwami. Ujya mu tipe ye ujya wundi bajya abantu batatu, yamubwiye abantu babiri asiga. Umwami, umwe n'umwami, uwundi umuvugishwa. Babiri. Muri aba bantu babiri rero umuvugishwa yari Elisa. Ramutuma ati ugenda usige Elisa. Eliya ava ahantu yari yaragiye mu buhungiro, aza mu gisagara, aza kurondera Elisa. Asanga Elisa ari muri business ziwe. Sanga Elisa afise inka zininiya zikora mu mirima 24
zigenda zifatanya ari zibiri kwa kundi mubibona bikoreka mu mirima minini minini zikora ico gikorwa. Eliya ahashitse amushira ko umutamana wiwe aramubwira ati nkurikira. Iki ni igicapo c'ingene Imana iza mu buzima bwacu ifise umugambi wayo, ariko Imana ntidusanga iminsi yose twicaye tudafise ico turiko turakora, canke Imana ntidusanga turaho gusa, ariko tubona Elisa Imana yamusanze muri business yiwe, kandi Elisa si umuntu yari yabuze ico akora, ariko kandi tubona Elisa ari umuntu yari prospere, tubona ari umuntu yari afise ivyo arimwo kandi afise ubuzima bwiza, afise n'abakozi uravyumva bamukorera, uko uravyumva agifise n'abavyeyi, yari umuntu asanzwe afise ubuzima bwiza. Ariko mu kanya gato Eliya arashika amukubita kumutamana wiwe aramubwira ati ingo nkurikira, kuko Imana yari imuhamagaye. Igituma rero Elisa bamushira muri kategori y'abantu b'ivyitegererezo mu kwitaba umuhamagaro w'Imana, ashobora kuba ari umuhamagaro w'agakiza cyangwa ashobora kuba ari umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Gituma abantu bamubona mw'icitegererezo ni réponse yatanze kuri ibi bintu. Abantu benshi uravye nka ba Mose na ba Abrahamu, Imana ikibahamagara harabayeho ikibazo. Abrahamu Imana igihe yamuhamagara ubwa mbere ikamubwira ngo viwanyu, Abrahamu byamufase imyaka hafi 15 kugira ngo yitabe umuhamagaro w'Imana. Uravye Mose igihe Imana yamuhamagara harabayeho ikibazo muri départ yiwe, akora ibintu mu buryo butari bwo butajaye nuko Imana ibishaka. Ariko Elisa ni umwe mu bantu Imana yahamagaye ukabona mu mwanya muto ariteguye kureponda. Ikibazo rero umuntu ashobora kwibaza, mbega Elisa Imana yari yamubwiye ko izomuhamagara, mbega Elisa Imana yari yaramuteguye, mbega Elisa hari ico Imana yari yabimubariyeko? Kuri ivyo bibazo byose nta muntu umwe afise inyishu, ariko abantu beinterpreta, uravyumva muri uwo muhamagaro, muri uku kwitaba abantu beinterpreta uburyo bwiwe bwo kwitaba. Ikintu yakoze yasavye Eliya ati nyemerera nje gusezera abavyeyi banje, nyemerera nje gusezera abavyeyi banje. Eliya aramubwira ngo hari ico nakugize. We aragenda aja gusezera abavyeyi biwe, agarutse afata zimwe mu nka aragiye afatamwo zibiri, ako kanya arazibaga, acatanga ikimazi, uko uravyumva ikimazi cishimwe ku Mana imuhamagaye, yongera agaburira n'abakozi biwe n'abo bakoranye mu buryo bwo kubasezera kubera Imana igize gute ihejeje kumuhamagara. Ico nkuramwo muri histoire y'uyu muntu numva nshaka guhagarara ko nukungena Imana ishobora kuza mu buzima bwacu ikagira ivyidusanzemwo, kandi igihe cyose Imana ije ikagusanga mu kintu ntivyama vyoroshe kwisepara canke kwitandukanya n'ubuzima wabayeho canke n'ubuzima usanzwe ubayeho, ntivyama vyoroshe kurekura inyungu zawe, ntivyama vyoroshe kuva muri lifestyle yawe canke imibereho yawe, ivyo ukunda, nimba uri umujene, nimba uri umuntu akuze, nimba ugize gute. Hari igihe Imana iza mu buzima bwawe ntihagire vyinshi kuvanamwo, ikakuvana mu ngeso, ariko hariho n'abantu Imana iza mu buzima bwabo ikagira amabouleversement adasanzwe, ikanyiganyiza ubuzima bwabo, ikabinjiza vy'ukuri mu gihe gishasha, ikabinjiza muri saison nshasha. Igihe twari ko turasenga, sinzi ko ari kwa gatanu canke kwa kangahe, naravuze ngo hari abantu numvise mpwemu yarambwira ko Imana ishaka kubinjiza muri saison nshasha. Si mwese, ariko hariho abantu bimeze gutyo onya, ariko abo bantu ndashaka kugukangurira kubera amaso ivyo ucamwo, ivyo uri kuracamwo, igihe uri umuntu w'Imana wubaha Imana, no kugira interpretation iri spirituelle canke yo mu buryo bw'impwemu ku bintu byose ubona ugenda uracamwo, bishobora kuba kumbure bitandukanye n'ivyo wari witeze n'ivyo wari umenyereye. Elisa yari asanzwe afise ivyo arimwo kandi abikunda, kandi ari muri communauté, certainement ahafise amalien ya famille, ahafise ubugenzi, ahafise kumbura abo bangana, ariko raba danku Imana iraje imuvanye muri ubwo buzima, agiye gukurikira umuntu atazi, agiye mu buryo atazi, kandi mu mwanya muto hagomba kubaho prise de décision, mu mwanya muto hari impinduka igomba kuba. Kuri uyu munsi mvuge gutya,
si iminsi yose gukurikira Imana vyoroshe. Kuri uyu munsi ndagomba kuvuga gute konoha canke kwapresia canke gushira mu gaciro no gushimira Imana ku bantu mu buryo ubucanke ubundi mwitavye umuhamagaro w'Imana ku buzima bwanyu. Ku bantu mwakurikiye Yesu muramukurikira mudahindukira inyuma. Ku bantu mwakurikiye Yesu haba mu gikorwa, haba mu byo yabahamagariye, haba mu gakiza mwamaze kumenya. Ariko kandi igituma mvuze nti ngomba gushira mu gaciro ico mwakoze no kubabwira ko ari ikintu kidasanzwe, nuko si misi yose vyoroshe kwitandukana n'ivyo wari usanzwe urimo kugira ngo ukurikire ubugombe bw'Imana, cane cane igihe Imana uba utarayimenya cane, utaramenya vyinshi vyayo, ariko ugahitamo kuyikurikira ikakuvana mu bintu wasa n'uwumetriza kandi uryoherewe utanse, bitari no muri esheke bitanananiranye, ariko ukumva Imana igukozeko, ukumva urasezeye ubwo buzima, kumva uratandukanye n'ubwo buzima. Hariho abantu ngaha mwamaze gukizwa igihe kimwe, muva mu mahorasyo mwari murimo, amahorasyo amwe ntiyari meza, amahorasyo amwe nimba muri abahungu n'abakobwa yari amahorasyo mabi, yari amahorasyo y'ingeso mbi, amahorasyo y'ubusambanyi, abandi muva mu makompanyi mabi kuko mwagendera mu ngeso mbi z'ubuzima bwanyu bwa kera, ariko mumaze gukizwa mutandukana n'ubwo buzima, mutandukana n'abo bantu, atari uko murinze kubanka, ariko ari kubera kubwo gukunda Imana yanyu no kumva ko hari umuhamagaro w'Imana uje ku buzima bwanyu, muhitamo kumera nk'abaturiye vyose inyuma ivyari vy'agaciro. Kwa kundi Elisa yafashe za nka vya bimasa yakunda yakoreye vyari bimutunze, agahita kubiturira, kijyanye n'ikimenyetso cyo kuvuga ngo Mana je sacrifie, Mana ndaturiye, Mana ndakengereye ivy'ubuzima bwanje bwose bwahaye agaciro imyaka myinshi iheze, ivyo nazindukiye, ivyo nagorobeje mbona inyungu zanje kubera umuhamagaye, ndazituriye ndazisangije abantu, atari kubera ikindi kintu cyose, ariko nuko mbonye ikirengeye ibindi vyose. Haleluya. Ariko kugukurikira nkadandaza ivy'agaciro kugira ngo niyatashe kukirushiriza kubica agaciro. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndaje kubabwira ngo gukurikira Yesu ntivyama vyoroshe. Hariho bamwe gukurikira Yesu bamukurikiye n'amarira menshi, atari amarira y'ingorane bari bavuyemo, ariko bari bafise amarira menshi kubera ubuzima bumva ko barinze kuvamwo, kubera imigenderanire bumva ko barinze gucagagura, kubera separation iza nka konsekanse yo gukurikira Imana yacu. Elisa yakunda abavyeyi, yagiye kubasezera, ariko kandi yumva yuko guhamagagwa n'Imana biruta izo lien arimwo, hatarinze kubaho ubwansi, ariko atahuye yuko mu buzima bwiwe hari kije kirushiriza ibindi kandi kije ciyempoza. Ndavyitiranya na mariage. Mariage ni ikintu kiza mu buzima bwacu, ukubakana n'umuntu mushobora kuba mumenyanye haraheze imyaka canke umwanya muto, ariko iyo relation winjiyemwo Imana ikaza iyirutisha izindi relation zose wabayemo, bikavuga ngo umuhungu azosiga se na nyina, azogenda bane n'umugore wiwe kandi bazobakaramata, igacika relation ya mbere ikomeye, igacika relation ya mbere winjiramwo urahiye canke uciye ku mabaraza atatu, wagiriwe dote, famille ziravariza canke ziragira gute, wagiye muri leta eta civil iragira gute, waje mu rusengero, niyo relation yonyene ikomeye uca mu mafaze angana nkayo, n'ayandi y'abahonke n'abatante n'abaguhamagaye n'abakubajije kuri uyo muntu, n'abakubajije yava, n'abakubajije amano yiwe utarayaraba, n'abakubajije ibiki vyose. Uravyumva utwo tuyungiro twose ukaducamwo, Imana ikayigira relation ya mbere ikomeye, kandi igihe wari usanzwe ufise izindi relation, kandi Imana ikagushira ahantu kugira ngo uwo mugore wawe canke uwo mugabo wawe niwe afise ico avuga ku bijanye na konte yawe, niwe afise ico avuga ku bijanye n'amafaranga yawe, niwe afise ico avuga ku vyo ufise vyose vy'ubutunzi. Famille ikaja kuri second plan, kandi ariyo wakuriyemo, ariyo wavukiyemo, ariyo musangiye amaraso, ariko iyo relation Imana ikazi kayiplasa kuri niveau iri eleve par rapport yandi ma relation, kandi Imana igaharura yuko iyindi migenderanire yose woba urimo iri kirabangamira urugo rwawe, ni migenderanire Imana automatiquement yitwa mibi, kandi Imana ihaguruka ikagwana. Haleluya. Kubera iki? Kuko iyo relation winjiyemo iri sacré, irakaze, irakomeye, egije ubwa nyuma ariko iruta izindi zose wabayemo.
iyo dukurikiye Yesu sinzi imyaka wamumenyeye ko, ariko kandi igihe cyose wamumenyeye ko, ndaje kubwira ngo iyo relation yawe na Yesu iruta iyindi migenderanire yose y'ubuzima bwawe wagiyemo, iyindi migenderanire yose urimo. Niyo migenderanire ya mbere ugomba kubakira ko ugira ukora icyo ari cyo cyose, ugira ukora umugambi, ugira ukora ikintu, ugira wantamiki. Niyo relation ya mbere. Haleluya. Umuhungu aje kukuresha, umukobwa atangiye kugutwengera, niyo relation ya mbere ukonsulte mbere yo gufata decision. Niyo relation ya mbere ukonsulta mu kintu cyose ujamo. Igihe twamaze kumatana na Yesu, niyo migenderanire ya mbere ikomeye turimo. Acika umwami, Yesu ashimwe cyane, acika umwami mu buzima bwacu, agacika umutegetsi, agacecekesha ibindi bintu byose bifise ugwamo mu buzima bwawe. Elisa iki yaragitahuye, yavuye mu byo akunda kuko aronse ikirushirije ibindi kubica agaciro. Accident dufise muri ino myaka nuko abantu benshi bakurikiye Yesu ibi bintu batarabitahura, yuko iyi relation iruta ikindi kintu cari cyo cyose urimo, icari cyo cyose. Nukuvuga ko Imana ikeneye umwanya wawe, itegerezwa kuronka ubwa mbere. Nukuvuga ko Imana ikubwiye ngo ugomba kuba mu ijambo ryanje, ugomba kuba mu ijambo ryanje. Nukuvuga ko Imana ikubwiye ngo ugomba kugirana ibihe nanje, ugomba kugirana ibihe nanje. Ibi bintu byo gusenga muri weekend, iyindi minsi yose ibiro vy'amasengesho bikaba vyugaye ku buzima bwawe, ni perte ikomeye kandi ni signe yuko utaratahura ico wagiyemo. Ntiwibaze yuko uzokurikira Imana ataco bigutwaye. Ntiwimaze ko uzoshobora gukurikira Imana ataco bigutwaye. Hariho abantu akubwira ngo ninaronka umwanya nzoza gusenga, ninaronka umwanya nzoza mu masengesho, ninaronka umwanya nzogira iki. Hariho priorite ziri mu buzima bwawe Imana ikwiteze ko kugira igishinga ntahe. Bisobanura yuko Imana ntikuvana mu responsabilité. Nimba ukoresha abana devoir, nimba ukora akazi utegerezwa gukora ukagaheza, Imana ntikakuvanamo kugira ngo uyironkere umwanya. Ariko nimba ari ubugaba buba mu buzima bwawe, ugasanga iminsi yose ivy'Imana wama ubiha umwanya wa nyuma usigaye, canke Imana ukayiha imisigazwa kuri temps yawe, kuri disponibilité yawe, Imana ukayiha imisigazwa, ico kintu ni kiri porteur y'ikintu ciza pour toi. Uri perdant kandi si vyiza, kandi uri mu kibanza kibi, uri mu kibanza ukwiye kuvamo wirukanka cyane. Nkuko umuntu ahunga inzu ihiye, niko ukwiye kuva muri ico kibanza urimo, kuko uri mu kibanza c'umuriro, kandi sinokubesha ngo ibihe vyawe vy'imbere ni vyiza, ntavyo nokubarira. Elisa yasacrifiye ivy'agaciro, yahevye ivy'agaciro kugira ngo yiyatashe kukirushiriza kuba ic'agaciro. Muriko muranyumva gashengero ry'Imana? Muranyumva? Muriko muranyumva? Haleluya. Akurikira Imana, yitaba umuhamagaro, aheba ibintu byose, arekura byose, abishira ku gicaniro iby'agaciro vyiwe, aragenda akurikira Imana. Kubera iki? Kuko Imana yari ihejeje kuza mu vyiwe imubwira ico imushakako. Haleluya. Muraza abakristo bafise ubuzima bw'umubabaro kubera hari inyishu batarabona. Muraza abakristo bari malheureuse, ashobora kuba yasivye no mu rushengero kuko yashavuriye Imana, canke Imana imaze iminsi yamutsitaje. Uraza abantu ushobora kuba ariko ndavuga ibintu no musi mikino gitana bati pasteur reka sha nawe sha iminsi yose imihamagaro tutakufa paka siku gani, kila siku ni kukufa. Ukura vyumva kubera iki? Kuko hari abantu ibintu bishisha kuvyumva kenshi, kuko ofete bakonseva ko Imana ihari ku bwabo. Ariko ndashaka kwibutsa yuko wewe uriho ku bwayo, bandiho ku bwayo. Yesu ashimwe. Bandiho ku bwayo. Yesu ashimwe. Erega mwese muri bandiho ku bwayo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Jewe ikintu kenshi nkunda kubarira Satani, namwe ni Satani umviriza. Nimba hari ivyo nshaka bitarakoreka, sishobora kwemera ko bimvangira, sishobora no kubitebako,
kuko nimba jewe ndabishaka Imana ikabitabinshakira ngomba kuryohererwa ivy'Imana inshakira, ngomba kwinjoyinga ivy'Imana inshakira, ngomba kudevelopa ivy'Imana inshakira. Dimanche heze narabashingiye intahe y'ingene nari mu gikorane umuntu akamvuga ko umunsi umwe nagiye mu gikorane muri 2001. Muri ico gikorane cari igikorane c'abakozi b'Imana muri eglise nari ndimo muri eglise vivante, barandungika mu bakozi b'Imana barungitse muri iyo seminaire. Iyo seminaire yamara imisi 3, hama rero yagirishwa n'abanyamerika baratwigisha ako jewe sinigeze ngenda lundi, sinigeze ngenda mardi, ariko ngenda mercredi. Ngiye mercredi ndibuka ico gihe nibaza ko na madamu yari afise inda y'umwana wacu wa kabiri. Ngenda mercredi, abantu baratwigisha ijambo ry'Imana, batwigisha ijambo ry'Imana batangura kuvugishwa ku bantu bose bari muri iyo seminaire. Nanje nari ndimo nicaye hagati. Uyu muntu rero mu kuvugishwa yaravugishwa twese agaca duha ikasete. À l'époque hari ikasete, ku batazi ikasete ntimumbaze ivyo ari byo bazomwicaranye. Hari ikasete. Rero umwe wese yaca mu ikasete y'ivyo yamuvugishijweko. Siko agaca ayikuramo agaca yiguha. Hama jewe aranshikira, ariko anshikira amakaseti aheze. Agomba kutuvuga ko turi batatu, ariko asigaranye ikaseti imwe. Aravuga kuri umwe, aravuga no kuyundi, nanje acaramvugako. Aravuga ngo Uhoraho aguhamagaye nk'umwungere. Uzoba umwungere w'intama, kandi Uhoraho agushizemo kwanka inyigisho z'ikinyoma canke abantu b'ikinyoma, igushizemo kubanka. Iyo yakoresheje iyo terme. Uravyumva? Avuga ati Imana ikugize umwungere uzoragira ubusho. Jewe narakunda Imana, narakorera Imana, naravuga ubutumwa bwiza. Ako kimwe mu bintu ntashaka kuba, kandi numva ko vima kimbihiye kuko nabaye mu rushengero ndi mutoya, mfise imyaka 19. Narumva ko je nzokorera Imana, narinzi ko mvuga ubutumwa, ariko kimwe mu bintu mu buzima ntashaka kuba no kuba pasteur. Kuko nabona umenga abapasiteri barakengeretse. Umupasiteri yambara ikaravati nshasha bakavuga ngo nishikanwa, baharura amashesheti yambaye uko ahindura. Kandi nakuze muri eglise nkumva hariho critique ku bapasiteri. Rero je naravuga nti Imana je nzodandaza ndonka igiceri, hama nshigikira abantu bavuga ubutumwa, kandi nanje nzovuga ubutumwa ko sinzoba umupasiteri. Twari dufise n'umupasiteri ico gihe nahora mbona yicara kuri eglise, ugiye kumuraba muri biro wasanga afise Bibiliya yiwe ya rouge, yicaye arindiriye abantu baza, kandi kwa musanga Bibiliya yiwe yuguruye, akicara mu gatondo mu biro. Rimwe waza canke tuvuye nko masengesho mu gatondo tugaca kumuraba tugasanga yicaye hajya. Haraba ubuzima bwe nkabona vima buri pauvre vraiment, nkumva aka kazi kari ka pasiteri vraiment kari boring vraiment, aka kazi nta kigenda vraiment. Ibi bintu man uzoma amahera nshigikira ikigwa cimana ko Jesse nzo mu pastor. Rero hari igihe usanga Imana igushaka ko ikintu nawe ufise ibintu ushaka. Ugasanga Imana irafise ingene kubona canke irafise imipango yayo kuri wewe. Vuga uti imipango y'Imana. Vuga uti imipango y'Imana. Ariko hari igihe usanga turi muri eglise natwe twaramaze gupangira Imana imipango yayo kuri twebwe. Ndabisubiremo, twaramaze gupangira Imana imipango yayo kuri twebwe. Tugasa nkuko tunegosia nayo. Uravyumva canke biri discutable. Ukanacagura aho uzokorera, ingene uzokora, ivyo uzokora n'ivyo utazokora. Muranganira n'abantu benshi iyo nganiriye n'abakobwa, abakobwa arambwira ngo jewe ngo Imana ntizompa umupastori. Nkavyumva, kandi abo bana b'abakobwa muri life center barabimbarira. Kuje nasavye Imana ntizompa umupastori, nkibuka ko ntutse ko ndiwe. Uravyumva? Nkaca bane Harone ngaba pastori ni sawa. Ya. Ni job yacu kwere. Uko uravyumva? Ariko ga ma chère sœur. Ngwaho.
wosanga Imana izoguha mu pastori vraiment. Kuko nimba ari ikintu namaze gutahura, Imana ni shefu vraiment. Mungu ni shefu kwa mataifa yote. Inimuharire na tayanje. Mungu ni shefu. Kumenga ntayo muzi. Dieu, il est grand. Dieu, il est redoutable. Dieu, Imana iriganza. Yo kumera umupastori ukumigwa. Yo, Yesu ashimwe cyane. Rero uyo muntu acarama ikasete, ariko aramvuga ngo Imana izokugira umwungere w'abantu, uzoragira ubusho bwanje, kuravyumva nico ndaguhamagariye. Acavugishwa no ku bandi babiri, hama carafata ya kasete, acavuga ngo none ko aba bantu nabavuze ku ikasete imwe ninda yitahana. Acavuga ngo reka ndayihe umwungere. Acayiha jewe. Iyo kasete ndayitahana. Nari nsitaye cyane. Nari numva ko nimba ari ikintu cambere kibi numvise muri iki gikorane premièrement nari narasivye kubera iki nagiye uyu munsi wa gatatu kandi cyari kimara iminsi 3 kuko ntanasivye nkiryamira aya makuru ngiye kumva naya, ariko numva vy'ukuri ndagize umubabaro, numva umenga ndi entreprise en faillite vraiment, numva umenga ndahomvye mbaye ikindi kintu. Ntashe madame ijya kasete arayikunda, je umunsi umwe nja kuyita kuyarara kuko ntayo nari nkeneye. Madame arayirondera mu kabati ngo ya kasete narayibuze iri he, gushika nagenda kugira amatohoza kuyarara. Iyarara yayimusubiza, aragaruka araza arayibika mu kabati. Hama na jewe uko iminsi igenda, Imana ikigenda impa gukunda kuba umupastori. Uyu munsi nta muntu aryohewe nkanje, afise akazi keza nkanje, n'uwo mitishamo nokora ibinyene. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ariko nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ngo Dieu, he is a king. Ntushobora kumwicarika kuri siège arrière, ntushobora kumushira muri kapo, ntushobora no kumubesha ngo yicare nk'umukopilote ngo mwambike ceinture de sécurité. Imana yicara kuri volant. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Wewe basure ko yicaye kuri volant. Ibisigaye wewe wiruhukire kuko ivya kwipfuriza ni vyiza. Ashobora no kubigukundisha, ashobora no kubigukundisha, ashobora no kubigukundisha kuko Bibiliya ivuga ngo celui qui produit le vouloir et le faire en nous. Ashira ivyimviro muri twebwe, agashira ugushaka muri twebwe, adushiramo ivyimviro vyiwe, ahamplace ivyimviro n'ivyipfuzo vyacu akabihamplace n'ivyiwe. Ashobora kugira modification y'umutima wacu, ashobora guhindura ingene tubona ibintu, ashobora guhindura ivyo dukunda. Hakwa kundi umugore yibungenze danku amotewe n'inyama adahwa kandi yahora yamama ku mabrochette, yazumva zikamunukira zikamushisha. Uhoraho ashobora gutuma ivyahora bikunukira bikumotera neza, ivyahora bikumotera neza bikunukira, kuko n'umwami atari n'umwami gusa ari faible, afise na capacité yo gukomunika umutima wawe ica gushaka ko. Yesu ashimwe cyane, kugira ngo bikunde agusepare n'izindi nyungu zose ufise zitandukanye n'inyungu ziwe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagomba kubabwira uno munsi muri kino gitondo, ndakubarira ngo ntushobora gukurikira Imana utayikunda kurusha uko ukunda ibindi bintu byose ukunda. Mwanyumvise? Ntushobora gukurikira Imana utayikunda gusumba uko ukunda ibindi bintu byose ukunda. Hariho abantu bari kuri frontière hagati y'ivyo kwa Satani n'ivy'Imana, bibaza ko bakunda Imana, ariko ikimenyetso ca mbere kizokwereka ko ukunda Imana, uzomenyera urukundo ukunda Imana ku bintu washoboye gusacrifier kugira ukurikira Imana. Uzomenyera urukundo ukunda Imana ku bintu ushobora guheba kuko Imana ikubwiye ngo bihebe. Uzomenyera urukundo ukunda Imana ku bintu ukunda ariko ushobora kuvuga ngo ndabiretse ndabihevye kuko nshaka gukurikira Imana. Kandi mwibuke ko Imana idashobora kuza ku vyacu
par force hagomba kubaho accord yacu. Haleluya. Nongere mvugira ijambo, ntushobora kuba umu adorateur, ntushobora kuba umuntu ahimbaza Imana utari umuntu yiteguriye gusakrifia sujet zindi afise za adoration kugira ngo yadore Imana yonyene. Ubiravye mu buzima dufise sujet za adoration nyinshi. Nikihe kintu wumva ko Imana itaguhaye muzogwana? Nikihe kintu wumva ko Imana itaguhaye wowe uzosara? Nikihe kintu uvuga ngo Imana itegereza kukimpa itakimpaye? Niki kirahari? Munyishure yego canke kirahari? Kirahari. Imana yakubwira ngo ntavyo nzokora byoca bigenda gute? Mama ejo mwogaruka. Yewe wese ashimwe cyane. Ico kintu wumva ko Imana itegereza kuzokora, ukatura ugashiramo foi kwagira gute kumva ko igomba kuzogikora, kirashobora kuba coco ari sujet ya adoration yawe kurusha uko Imana ari sujet ya adoration. Kuko nta na rimwe Imana mu buzima bwacu iza nka accessoire canke nka erizi, acha niseme elizi, munayo ama erizi ni bitu gani? Imana si giheko urabona twambara kugira ngo ibyacu bize bigende neza, ariko Imana ni Imana twahaye ubuzima bwacu. Haleluya. Peu importe ico ikizoba nikitazoba, ariko ni Imana yanje, ni Imana yacu, ni Imana. Imana imfashe ikumfashirize igukorera ivyo uri kurasengera, ariko ngenda nakumenyeshe ko ishobora no kutabikora. Vuga amen. Ha, arabatwenze vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Tuva gushaka no kuvyiyumvira ngo itobikora, gushaka no vya Jean chapitre 4 verset 12. Jean chapitre 4 verset 12. Mbega uruta sogokuruza wacu Yakobo yaduhaye iri riba, yanywa amazi yaryo ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe. Stop. Ndashaka ndabereke iyi conversation y'uyu mugore Yesu yasanze kwiriba. Ndashaka ndabereke uyu mugore ingene yoriense ikiganiro n'ingene Yesu yari karakizana, sivyo? Uyu mugore kuri verset 4 verset 12 aha fiston adusomeye aravuga ngo mbega wowe uraruta Imana yahaye sogokuruza wacu Yakobo ikamuha iri riba. Amina. Hama kandi wenyine akaba yararinyoye ko, sivyo? Hamwe n'abana biwe n'ubusho bwabo. Yesu araje mu buzima bw'uyu mugore nkuko ashobora kuza mu buzima bwanje n'ubwawe. Ariko Yesu asanze uyu mugore afise uko azi ibintu. Ariko mwibuke uyu mugore marasomye inkuru yiwe, mwibuke ko uyu mugore yari umugore afise ingeso mbi, afise hafi abagabo batandatu batandukanye, uko uravyumva ari nk'abagabo biwe. Yesu mu kuvugana n'uyu mugore, Yesu yaje kuvugana n'uyu mugore kugira ngo Yesu yatire umutima wiwe kuca ashobora kumukorera abagabo batamukoreye. Yesu aganirira nawe ku mazi kuko bahuriye ku mazi, kugira ngo Yesu buhoro buhoro amufeze prendre conscience yuko uwo bariko baravugana ari umuntu adasanzwe kandi ashobora kuzana impinduka mu buzima bwiwe. Igihe Yesu yashika mu buzima bwa Elisa, ubuzima bwa Elisa bwarabayemo impinduka. Elisa arimuka afata urundi rugendo, yinjira muri destinée yiwe, yinjira mu rundi rugendo n'Imana. Ndashaka kuvuga ngo igihe cyose kizokwereka ko Imana yinjiye mu buzima bwawe, n'igihe ushobora kubona impinduka yabaye kuva uhuye na Yesu. Ntibishoboka ko Yesu aza mu buzima bwacu ntihabeho impinduka. Rero Yesu yaraje mu buzima bw'uyu mugore ashaka kuzana impinduka. Yesu afise akagongwe kw'ingene uyu mumere abayemo, ariko kandi Yesu ashaka kumutabara kugira ngo akore ikintu gishasha. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ni bande kuva umunsi bakijwe babonye impinduka mu buzima bwabo? Niki hari cyahindutse. Gishobora kuba carahindutse mu mibereho yawe, gishobora kuba carahindutse muri priorite zawe, ariko igihe cyose Imana ishitse
ikimenyamenya cy'uko Imana ishitse hari ibintu bitegezwa guhinduka, ibintu ntibishobora kuguma biri kwa kundi. Rero Yesu atanguye kuganiriza uyu mugore atanguye kumujana muri histoire. Uyu mugore aravuga ati none ga Yesu wowe uri kurambarira kuri umuntu wahatari, none wowe uraruta Yakobo. Erega Yakobo Imana yamuhaye iririba, kandi sivyo gusa nawe yararinyoye ko. None wowe uramuruta, si nawe yarinyoye ko, n'abana biwe bose bararinyoye ko, n'ubusho bwabo bwaranyoye kuri iririba. None wowe umbwire ko wowe uraruta. Tu es plus grand que Jacob, notre père. Usome ku murongo wa 16, musimbe ku murongo wa 16. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe uheze ugaruka ino. 17. Uwo mugore aramwishura ati nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati uvuze ko kugize ngo nta mugabo ufise. 18. Kuko wari ufise abagabo batanu, ariko uwo ufise ubu si umugabo wawe, ibyo bivuze ukuri. 20. Basokuruza bacu basengera kuri uyo musozi, ariko mweho mugira ngo Yerusalemu niyo hantu hakwiye gusengerwa. Stop. Sisiko muko murumva. Yesu areka aganira n'uyu mugore amuzanira ibibazo personnel afise. Yesu areka amuganiriza ku buzima bwiwe. Ariko uyu mugore mu réponse yiwe agoma agarukana histoire. Uyu mugore aguma yiyatasha ku idini no kuvyazi, ariko Yesu areka diringa n'ikibazo ciwe personnel. Yesu areka ashaka kuzana changement mu buzima bwiwe. Ariko uyu mugore ikanajifanya zimza. Uravyumva? Nibindi bintu. Bwa mbere yamubwiye ngo iririba none wowe uraruta Yakobo. Bwa kabiri amubwira ati none ko basokuru basengeye kuri uyu musozi, wowe ushaka kumbarira ibindi, umusozi niwo basengeye kandi niwo bahora basengera. Basokuru basengeye kuri uyu musozi, hama nawe ukambwira ngo aha hantu ndi. Uravyumva? Ifoko tuja guhimbaza Yerusalemu. Ndababazega abantu bibane ibyo Yerusalemu bari. Haramwabonye Yesu amubwira ko baja guhimbaza Yerusalemu. Sico ikintu Yesu yereka aramubarira. Kuri verset 21. Verset 21. Yesu aramubwira ati nyizera nyina wanje, yego igihe kija kuza si kuri uyu musozi canke Yerusalemu muzosengera data. Haleluya. 22. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko gakiza gaturuka mu Bayuda. Haleluya. Verset 23. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera data mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Haleluya. Uyu mugore yari umusamariyakazi, yari azi kahise k'idini, nabone barabuzukuru ba Abrahamu. Ariko murabona yuko uyu mugore muri conversation ariko ashira importance ku migenzo y'idini, ariko Yesu ariko ashira importance ku kubohoka. Uyu mugore ariko aha agaciro ingene ibintu bigenda, ariko Yesu nawene ariko aha agaciro ico agiye gukora. Yesu aramubwira ati nyina wanje igihe kirageze kandi niki abazohimbaza, aho abahimbaza data bazomuhimbaza mu mpwemu no mu kuri. Ntibazoba bakimuhimbaza ngo kuri uyu musozi, ntibizoba ari ibibanza, ntibizoba ari amapratique, ntazoba ari amarite religieuse, ntizoba ari imigenzo. Ugusenga ivyo jewe Yesu nzanye, ubutumwa bwiza ndiko ndavuga, ico nje kubwira amahanga, ivyo gusenga ntibikigiye kuba ibintu vy'imigenzo, no gusenga no kubahiriza iminsi mikuru, no kubahiriza imigenzo y'urushengero, no kubahiriza imigenzo ya kera y'amadini, no kubahiriza iminsi mikuru, ya minsi mikuru duhora duhimbaza Imana. Ivyo vyose biraheze. Yo kubahiriza ibibanza, nimbara baja hehe, harabaje Yerusalemu, nimbara bagenda ku misozi hehe, ivyo vyose
byose abantu bari bamenyereye gukora ivyo biraheze, ahubwo igihe kirageze aho abazosenga data bazomusenga mu mpwemu no mu kuri. Ico Yesu ariko arashaka kwigisha uyu mugore, yakaba ati wa mugore we, uri umunyedini, urakurikiza ivy'idini, uraza aho mukwiye gusengera, uri umwuzukuru wa Yakobo, urazi ibintu byose, urarespect ivy'idini, uraza aho basengera naho badasengera, urazi iki. Ariko uyu munsi ikintu utari kuratahura nuko ibi byose atagaciro bifise, kuko igihe cyose wabibayemo ntiwigeze ubohoka. Ufise abagabo 5 plus 1 ça fait 6. Wewe unywa amazi atakumara inyota, n'iryo dini ryawe, n'iyo migenzo, n'iyo historique yose familiale ufise y'ingene mwasenga ntiyigeze iparvena kukubohora désire ufise y'abagabo. Jewe ndaje mu buzima bwawe kuko désormais igihe niki kandi kirageze, nta bazosengera Imana muri kijya kibanza kurujya musozi canke hehe. Imana ije gukora ikintu gishasha kiruta iyo migenzo, kiruta iyo mico, gifise efficacité, gishobora kubohora ubuzima bw'umuntu. Ico nacone abazomusenga mu kuri no mu mpwemu. En d'autres termes, ugusenga si bibanza, ariko ugusenga ni igikorwa canje muri mwebwe kigiye gutuma arico kiza kuba la cause de votre adoration. Si kubera iminsi mikuru, si kubera imigenzo naho muvuka, si kubera abantu b'Imana dusenga dimanche, si kubera abantu b'Imana uravyumva wagize amaklasi yo muri life center, si kubera abantu b'Imana wabatirijwe, si kubera abantu b'Imana rusengeramwo bakure kukaza kuri sene canke ku ruhimbi. Ivyo ushobora kubiha agaciro, ushobora guha agaciro presence yawe mu rushengero, ariko ukaba utari kuraha agaciro ico Imana iriko irakora muri wewe, ukaba hatariko harabaho transmission canke remise reprise hagati y'Imana na wewe ngo uyuhe ubuzima bwawe nayo iguhe ubuzima bwayo. Ushobora kuba uri kuri observe, ushobora kuba uri no ngaho uyu munsi dimanche, ariko kandi Imana idafise ubuzima bwawe. Ushobora kugira conscience tranquille kuko watanze ishikanwa, ushobora gutaha uno munsi muri quartier uryohewe ko waje gusenga, ariko urashobora kuba waje ngaha gusenga ariko ata échange hari, ata relation iriko iriyubaka hagati yawe n'Imana, ata bucuti. Yesu aravuga ngo igihe kirageze kandi niki, data ariko ararondera les vrais adorateurs. Mbega aba adorateurs ba vrai n'abahe? Aba adorateurs ba vrai ni abo bantu bose bafise ico bashobora gusacrifier mu buzima bwabo, bahora baha agaciro nk'uyu mugore yaha agaciro aba bagabo wiwe 5 plus 1, akemera kubeshanja n'ico Yesu aje gukora mu buzima bwiwe. Umu adorateur ni umuntu afise ico yasacrifier, nk'uko Elisa yasacrifier ibimasa. Umusacrificateur cyangwa umu adorateur ni umuntu afise ico ashobora guturira yagikunda kugira ngo akurikire Imana yiwe. Iyo uza gusengera ngaha, iyo ukunda muri life center, iyo uza ahantu, urashobora kugereranywa n'umuntu yaje muri royenge no gutamba no kumviriza umuziki mwiza. Ariko culte yacu, relation yacu n'Imana ntihagaze ku aho dusengera n'ivyo dukora. Relation yacu n'Imana ihagaze beaucoup plus ico urukundo dukunze iyo Mana nshasha tumenye ruhora rudutera kurekura, tugaturira, tugatabura, tugaheba, tukamukurikira. Yesu ariko aramubwira ati wa mugore, va muri abo bagabo unkurikire jewe umugabo w'abagabo, ndakumara inyota y'abo bagabo, ndahindura ubuzima bwawe, ndahindura amateka yawe, ndahindura izina ryawe, ndahindura témoignage yawe muri quartier. Nyemerera ubuzima bwawe muri kintu gishasha kiguhindure wewe ubicareme gishasha. Hama rero cette fois-ci uzoba qualifié pour l'adoration, uzoba qualifié pour être appelé adoratrice. Why? Kuko hari ico ndiko nakora muri wewe, kandi hari ico ushishikara gusacrifier kubera kunkurikira. Hama indirimbo zawe n'amasengesho yawe ntibiza gukorwa kubera uruwo kwa ba Abrahamu na ba Yakobo, biza gukorwa kuko wewe ufise connection directe n'iyo Mana, muri izinaniye hari ico irakora muri wewe. Izi ndirimbo twaririmbye uyu munsi baturongora zose zariko zirexprima ikintu cakoretse mu buzima bwawe. Adoration. Mwari mubizi Satani arashobora gutrafika ibintu byose. Satani arashobora kumodifia le fond y'ibintu byose. Adoration, ndakunda kubivuga, si indirimbo. Adoration si uyu mwanya wacu tugira, ariko adoration
ni ingene ugira uwo mwanya umerewe, ni ingene ugira uwo mwanya uri kumwe n'Imana, ni ingene izo ndirimbo ibyo ziriko ziravuga aba ari byo biriko biraba mu buzima bwawe. Ntiziriko ziragucira urubanza, ntiziriko ziragutera kugira utwosozi two kwiyagiriza ingene ugarariza, ahubwo izi ndirimbo ziriko zikonfirma ico wagizwe muri Kristo Yesu. Nawe nizawe ziriko zivuga ku buzima bwawe, ntiziriko ziravuga ku buzima bw'abariko baraziririmba. Nawe nizawe. Yesu yareka arabwira uyu mugore ati, wa mugore we, reka kumbwira ibintu vya Abrahamu, reka kumbarira ibintu vya ba Yakobo, abo twari dufitaniye ubucuti, abo twari tuzinanye, abo onya nari narahuye nabo, ariko reka kubambarira kuko wowe ntiturahura. Wewe nturi Yakobo, wewe nturi Abrahamu, ariko jewe uyu munsi nagusanze kwiriba kugira ngo jewe mpure na wewe, kugira ngo jewe ndakugirire neza, kugira ngo jewe mpindure ubuzima bwawe, hamuturire lifestyle yawe, uhindure ubuzima bwawe kuko mpuye na wewe, hama ndaguqualifier pour être une adoratrice. Ndababaze muri kino gitondo, ni bande bantu bafise ibintu bahevye kubera Yesu? Ni bande bazi yuko umugore canke umugabo agize mariage hari ibintu ashobora guheba kubera umugabo wiwe bubakanye? Sivyo? Urukundo rutagutera guheba, urukundo rutagutera guturira ico wahora ukunda, si urukundo. Uzomenya ko ukunda ni wabona ico wasacrifiye. Ngira ndababwire ngo gukurikira Yesu hari igihe bibabaza iyo dusacrifiye ibintu tugikunda, tucibaza ko ari vyiza, ariko par la foi tukobeyisa kuri instruction yiwe tugasacrifiye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abi Filipi igice ca 2 ku murongo wa 17. Abi Filipi igice ca 2 ku murongo wa 17. Umurongo wa 17. Ariko asangwa nkwiye gusukwa ku kimazi cyo kwizera kwanyu no kwibango ryako, ndanezererwa nezeranwa namwe mwese. 18. Abe ariko namwe munezerwa munezeranwe nanje. Haleluya. Iki gitabo c'abi Filipi mugumize kuri écran verset 17. Igitabo c'abi Filipi nico gitabo ca mbere Paulo cyo muri Nouveau Testament kivuga ku munezero. Paulo kenshi aravuga ngo munezero. Ni muri iki gitabo c'abi Filipi. Ariko kandi Paulo mu kwandika ibavuze akavuga ngo, navuze mushire kuri verset 17 please, verset 17. Yesu canke Paulo muri iyi chapitre yarahejeje kuvuga Yesu nk'akarorero, avuga ingene Yesu yubasha Imana kugeza ku rupfu. Paulo rero ariko amansiona Yesu nk'akarorero k'umuntu yakunze Imana ku rugezo rw'aho gukunda Imana byamuteye kumvira Imana akaba obéissant en toutes choses. Ni hamwe Paulo avuga ngo yarapfuye, uravyumva, araganduka ashika ku musaraba kugira gute, arahambwa, arasuzugurwa. Haleluya. Paulo rero atwereka Yesu nk'akarorero. Yesu yakunze Imana gute? Urukundo Yesu akunda Imana rwamuteye guheba ubuzima bwiwe kugira ngo akore ico Imana ishaka, hama bivemwo abahungu n'abakobwa benshi mw'isi, mu manationalite, mu moko yose, harimo jewe na wewe ngaho uyu munsi turi ngaha twaje gusenga kuri uyu munsi hano hantu. Turi ngaha kuko Yesu yakunze Imana agatanga ubuzima bwiwe nk'ikimazi gihimbara Imana, bikavamo gucungurwa kwacu. Yesu ashimwe cyane. Ariko Paulo arevoriwa amaze kwerekana Yesu nk'uwakunze Imana. Paulo nawe rero agera ahantu yishiramo kuri verset 17. Aravuga ngo, nanje uyu munsi meze nk'igisukwa, yakoresheje ijambo igisukwa ku kimazi cyo kwizera. Nanje ubuzima bwanje bumeze nk'ubusukwa ku kimazi cyo kwizera kwanyu no kwibango ryako,
no kwibango ryako ndanezerwa nezeranwa namwe mwese. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kubera ko Pawulo anezerewe, aranezerewe ko ubuzima bwiwe bumeze nk'igisukwa. Mwihanganire ntimuza kunyerera. Igisukwa muri Ancien Testament hariho ibimazi Israeli yategerezwa gutanga. Iyo batanga ikimazi, Pawulo arakoresheje ijambo kenshi libation cyangwa gusukwa, ariko abigereranya n'ubuzima bwiwe. Mu isezerano rya kera igihe umuherezi abantu baba bariko baraturira ibimazi bivuye mu miryango, bivuye mu buzima bw'abantu, hari igikorwa cakogwa aho umuherezi yafata ikimazi. Imana yari yarategetse abaherezi yuko kubimazi bimwe bimwe bakwiye kubisuka ko un quart y'umuvinyo. Ni ukuvuga, mbonaga mvuye ngo muraza kubibona bahora baja kwa veterinaire. Kuko imazi caba kiriko kirasha bivanye n'ubwoko bw'ibimazi. Ibimazi bimwe barafata, Imana itegeka abaherezi muzohora musuka ko umuvinyo ku kimazi. Igihe rero barbecue yabiri kiraba, ikimazi kiriko kirotswa bakagenda basuka ko akavinyo. Bategezwa gusuka mu kigereranyo canke recipient Imana ari yategetse, basuka un quart. Basuka, muramubibona kwa veterinaire, hari utuntu ahora yongereza ko kuri brochette, ukura vyumva kugira abarengana mwese muhagarare mwinjire, n'ivyo asuka ko nimba ari binure, nimba ari bikakamoto kagaca kaduga, ugaca wumvura kubise frein urenganya ahantu bariko barotsinya muko batahantu ntegeza kwinjira, ndapfuma mfata ideni, pfuma nsinya. Uravyumva kandi wari urenganye kubera hari ibintu basuka ko bigaca bimota. Rero no mu Bisirayeli ku kimazi, Imana rero bategetse ko basuka ku muvinyo. Paulo rero avuze ngo nuko nanje meze nk'igisukwa. Paulo yigereranya nk'ujya mu vinyo uri kurasukwa. Muri Ancien Testament abantu basuka ibintu, muri Nouveau Testament ni twebwe dusukwa. Muri urugendo rwo gukurikira Yesu Kristo ntituzana ibintu, ntitwubaha Noeli na Pasika no mu rusengero n'umunsi w'iminyota n'ibisandasanda n'ibyo bintu byose, igihe ubuzima bwacu bubikora, ariko tukaba turabagafere. Ariko muri Nouveau Testament ni twebwe dusukwa. Washaka ukareka kubahiriza iyo minsi mikuru yose, ukagenda no ku kazi ku munsi wa Noeli, ariko ubuzima bwawe bukaba buriko burasukwa ku gicaniro c'Imana, akaba ari wowe uri kurasukwa, apana umuvinyo, ariko ubuzima bwawe. Paulo yaravuze ngo jewe nshishikara gusukwa. C'est pas des objets externes, c'est pas des objets extérieurs. Tuzana ngo turashe mu rusengero, ngo duciye twunama, ngo turageze hariya anya, ngo wicara uku, ngo harageze umwanya wiki, ngo twinje mu rusengero, ngo ndashitse ciyengira gutya, ukuravyumva canke bantu b'Imana. Ivyo byose c'est la religion, ni n'amarituel, ni migenzo, ni iki. Ivyo byose urashobora kubigira ariko utari livré, utari versé sur l'autel. Imana nikeneye ivyo dukora, Imana ikeneye twebwe, Imana nikeneye ibikorwa vyacu, Imana ikeneye ubuzima bwacu. Ibikorwa vyacu bitagira ubuzima birashisha Imana, ariko ubuzima butagira ibikorwa urashobora guhimbara Imana, kuko ntibishoboka ko ubwo buzima mu minsi mike butazogira ibikorwa, kuko nimba bucitse ubw'Imana automatiquement buzocika ubw'ibikorwa. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Paulo yaravuze kuri uyu murongo ngo nuko rero nanje meze nk'igisukwa ku gicaniro kubwa igikorwa cyo kwizera kwanyu. Kubw'igikorwa cyo kwizera kwanyu. Jewe ndasukwa kubw'igikorwa cyo kwizera kwanyu, kugira ngo kwizera kwanyu gukure, kugira ngo kwizera kwanyu kuvemo kuzazanirwa, kugira ngo kwizera kwanyu kurushirize kuja imbere, kugira ngo kwizera kwanyu kurushirize kubinjiza mu mugambi w'Imana, kugira ngo kwizera kwanyu kurushirize kuzana intsinzi y'Imana mu buzima bwanyu, kugira ngo kwizera kwanyu kurushirize kuzana impinduka zikenewe mu buzima bwanyu, kugira ngo kwizera kwanyu kubafatikanye n'icimviro c'Imana. Ati ndasukwa kubwa service yanyu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Kuri verset 18 aravuga ngo nuko namwe muryoherwe. Why? Kuko namwe uravyumva munezeranwe nanje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
soma Philippiens chapitre 1 verset 25 ngire ico mvuze kuri ibi bintu. Kandi ko nizigiye ivyo ndazi neza yuko nzogumaho nkabana namwe mwese kugira ngo muje imbere munezererwe ukwizera. Yesu ashimwe. Paulo muri chapitre 1 yavuze ikintu gikomeye. Yavuze ngo jewe ndizera, je suis persuadé yuko nzobana namwe imisi yanyu yose. Siko kandi ko nzogumana namwe kugira ngo ngire gute ndabafashe kwa avansa mu kwizera. Paulo icifuzo ciwe yarakundira ishengero ry'abi Filipi. Riri mu mashengero make Paulo adakosoramo amakosa menshi kandi yarabanye nabo igihe kirekire. Ariko iri shengero ry'aba Filipi Paulo atubariyemwo, Paulo yaravuze ngo ndafise icifuzo cyo kugumana namwe nkabafasha nkuko umupastori wese ashobora kuba yifuza kugumana n'abantu umwanya muremure, abafashe ababone bakura, abone intahe zabo, abone impinduka, abone progrès yabo. Cari icifuzo. Ariko ngira ngo ndababwire ngo muri uru rugendo rwacu rwo gukurikira Imana hari igihe twihenda, kandi bindakunda kubibona kuko abakristo badevelopye iyo no kwita doctrine y'ukwatura. Mu bisanzwe kwatura si doctrine kuko ntibiri muri doctrine ya Eglise. Kenshi abantu barashobora gutinya kuvuga ikintu kibi kugira ngo nikize kibashikeko. Nivyo yuko umukristo agomba kumenya imvugo akoresha kuko tugomba kuvuga nk'abavugishwa. Ariko hari igihe twexagera doctrine yacu yo kwatura, tukatura. Ndababwira ikintu cyose kiri biblique iyo kibaye exagere gicika diabolique. Ikintu cyose kiri muri Bibiliya iyo gifashwe muri context itariyo gicika ca Satani. Reka ndabagicapa. Paulo ariko avuga kuri Kristo yavuye mu ijuru, arasuzugurika, arapfa, arakengererwa, arazuka mu bapfuye. Paulo acakoresha ako karorero nawene yishiramwo avuga ati nanje ndacari ko ndasukwa, ndiko ndashishikara gusukwa. No muri Timotheo wa 2 harana avuga ivyo gusukwa mu gice ca 4 yuko asukwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko Paulo yabona yuko ubuzima bwiwe mu gukoresha iterme yo gusukwa ku muriro, Paulo agerageza kwerekana ko ubuzima bwiwe kubwo kwitaba umuhamagaro byamutwaye muri souffrance. Ariko ababwiye ngaha ngo nimunezerwe. Uravyumva muri chapitre tuvuyemo hari aravuga ngo réjouissez-vous, kandi réjouissez-vous avec moi. Ni gute umuntu ariko arasukwa ku muriro, ariko arasufra ashobora kubwira abantu ngo banezererwe? Nuko Paulo aharura yuko nimba souffrance yiwe iri pour la bonne cause, then uravyumva agomba kunezererwa. Yesu ashimwe cyane kuko Imana irashobora kwemera kandi Imana irashobora gupermeta ko ubuzima bwawe buca ahantu hababaje. Haleluya. Ariko kandi nimba uri kuri accomplisa mission yayo naho wowe uri kuri sufra, hazoba hariho grâce zo kwami gutuma ushobora guhimbaza Imana kandi unezererwa. Abantu bavuga ngo ni gute ashobora kunezererwa merewe kujya? Yes, arashobora kunezererwa kuko Imana imuha ubuntu bujanye n'ivyo ari karacamo. Yesu ashimwe cyane. Reka rero ndabahe chronologie y'iyi chapitre 2 ndiko ndasoma. Paulo yavuze kuri Kristo yapfuye agasuzugurwa. Paulo aciye yivuga ko nawe naterega nanje ndiko ndasukwa, nanje ndi muri souffrance. Kuva Yesu yinjira mu vyanje nkamukurikira nkitaba umuhamagaro, ndagwanywa, ndafungwa, ndakubitwa, ndi persécuté, ndi muri souffrance kuko uyu mwami nakurikiye yashimye ko inzira yanje yo kumuhamagaro ica. Uravyumva aha hantu kuko ndiko nkorera ubwami bw'Imana quelque part ndashobora gusufra. Ndaje kubagira ngo abantu b'Imana muri ngaha mukijijwe uhora uvuga uti ndasufra kuva ntango yo kurikira Yesu, ndagira amangorane kuva ntango yo kurikira Yesu, hari ibintu mbura ntahora mbura kuva ntango yo kurikira Yesu, ndafise ingorane, hari abantu bangwanya. Bantu b'Imana ngenda bagiye ngo nimwacika abakozi beza b'ubwami bw'Imana mutegeza kuzosufra. Umukozi mwiza w'ubwami bw'Imana ati comprometa ategerezwa gusufra. Ushobora kutaba ufise souffrance abantu babona, ariko hari ahantu sufra kuko impwemu ikorera ngaha muri isi itugwanya, igwanya ubwami bw'Imana. Iyo Satani ariko aragwanya Kristo agwanya n'abamukurikira n'abamukorera mu bwizigigo. Niba uri umujene ukabura buzi ivyo wambara igihe abandi bajene babironka mu nzira mbi, nturi uri kurasufraga muntu w'Imana.
ariko warahisemo kwisiga ledige no kwisiga vaseline no kwisiga amamesa, kandi uri umukobwa wo muri town agezweho, waremeye kubaho amameshe yawe adahinduka. Nimba abandi bayahindura après 2 mois bavuga ngo ivyo bimeshe vyashaje ngo bifise amahopuse, ariko ukabireka bikagira amahopuse, ariko wowe mwibanga ryawe ukamenya karaga crise, ariko kandi ukamenya ngo umviriza naho ndemuga crise reka bishake bigire gute, bavyumva bishake bize mwinda, ariko kandi sishobora guca mu nzira zitarizo. Imana izoyama canke nizoyama, ariko mu gihe cawe cyo kuririndira ni souffrance muntu w'Imana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Igihe abo mungana bapfuko barongowe kugira ngo baje ku mugabo bakiyomeka ku bagabo, abandi bakitahana, abandi bakizana batekeye amavarize, ariko wewe muhemera akagira ngo wewe bazogusanga iwanyu ukarindirira muhira, bawe uzosaza wewe kararindiriye karakwije 30 combien. Umviriza reka vuga ikintu kimwe, iyo wahisemo guca mu nzira y'Imana urashobora kubabazwa muri interpretation y'abandi, ariko kandi wowe ukavuga ngo uko biri kose ndafise ivyo na sacrifice, hari ivyo naturiye ntagishobora kandi gusubira kugarukana ku buzima, kuko nahisemo gukurikira Kristo. Ico atazompa ntaco nzokwiha, ico atazonkorera ntaco nzokwikorera mu mayira mabi, nzorindira urwo rushatsi rwanje rumere nk'ugumusazi. Nihagira ukogwa ko bonus fiwe, nihatagira n'ukogwa ko bonus fiwe, kuko twahamagariwe gusukwa ku gicaniro, kuko nawe yarababajwe, ariko kubw'umunezero yashizwe imbere byamuteye kwihanganira umusaraba n'agakengegwe kawo, aremera arapfa araganduka. Haleluya, kuko yarashize umunezero wiwe kubiri imbere, kubibikiwe bizova mu rupfu rwiwe. Asanga uwo twakurikiye yarababajwe, natwe turashobora kubabazwa mu gihe kanaka cy'ubuzima bwacu, a condition yuko dushishikara muri mission ico yaduhamagariye tukakigumamwo tukakizigama. Akagakiza ko muri ino myaka ko kuvuga ngo ibintu bitabonetse ngo ndasara, ko kuvuga ngo ibintu nibi, ko gushaka gusa n'isi, ko gushaka gusa n'abandi bantu bose, ko gushaka no kwishushanya ikintu cyose kije, c'est faux, sivyo, ni kinyoma. Muzoba desu, muzogaruka ngaha bamwe mucumbagira canke mwarabaye desu, ariko iyo nzira nishika, oya nishika, ntuzoshika, uzoshika ahantu hugaye igihome. Iyi facilite yo kuva mu ngo zacu, iyi facilite zo kuva mu bintu byose, iyi facilite ubugarariji ukugukengera Imana, kukwibaza ko Imana mungana nibishika. Paulo yavuze ngo nanje ndasukwa. Ndakunda Paulo muri ya verse yo muri chapitre 1 verset 25 yavuze ngo ndipfuza kuzogumana namwe nkabafasha. Mbe mwari mubizi ko hari abakristo ari abaprisonnier b'amawishi yabo canke ama impression bafise? Impression, hari igihe dufata impression zacu nk'ukuri. Oya je Imana irabizi, nimurumva umuntu avuga uti ngo je Imana irabizi ko ivyo bintu tobikora, Imana irabizi je ivyo bintu ntiyobinkorera. Ukipersuada ko Imana ibizi kandi ko nayo niri persuade ko ivyo bintu bitokoreka. Hariho abantu bitiranya ivyo bipfuza bakabizana ku rugezo rwa Bibiliya, bakabigira biblique, kuko turagwa muri orgueil spirituel tukibaza yuko kwatura no kuvuga neza biduha droit yo kumodifia umugambi Imana idufiseko. Ariko sivyo. Paulo yavuze ati ndipfuza kubana namwe nkababona mukura, ariko muri chapitre 2 harahinduye version, aravuze ati ndasukwa nk'usukwa ku gicaniro. Paulo abandanya avuga, ariko aprojeta kuri sacrifice. Paulo yarazi ko azoba umumartire, Paulo yarazi ko azohamwa, Paulo yarazi ko azokwicwa, il était préparé, ariko ntiyashaka gupfa, yarashaka kurera bajya abantu. Nico gituma hamwe yavuze ngo kubaho ni Kristo. Uravyumva, nobaho ni vyiza kuko mbayeho ndamukorera, ariko no gupfa navyone ni nyungu. Ukwizera Paulo yarafise, ugukunda rw'Imana rero atahuye, ntivyamutera kuba aveugle na désir yo kubaho ngo yibagire yuko ivyo kubaho kwiwe cyangwa kutabaho kwiwe biri muri disposition y'Imana. Nico gituma yavuze ati vyonjohera ngumanye namwe nkabarera mugakura,
ariko ku rundi ruhande ngo ubuzima bwanje buriko burasukwa. Atangura guprofetiza ku bijanye n'urupfu rwiwe, ariko kandi ngo ndiko nsukwa ku kimazi cyo kwizera kwanyu. Haleluya. Iri shengero ry'Abifilipi ryari ryakoze iki? Iri shengero ry'Abifilipi ryari shengero rikenye ry'abakrizere benshi, bari bafise ubukene, ariko Paulo akaba araryoherewe gute? Paulo yari araryoherewe kuko Paulo igihe kimwe yaragize collecte y'ivyo kurya, arasaba ibintu biza gufasha yandi mashengero. Iri shengero ry'Abifilipi naryo riraparticipa, uravyumva? Naryo riraparticipa, ariko riparticipa rikenye. Batanga ibintu byinshi gushika naho Paulo yarabaye impressionné kubona iyo eglise y'abakene bashoboye gutanga ibintu byinshi birengeye ibyo bashobora gutanga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Paulo rero aryohererwa ingene mu bukene bwabo bakoze ibirengeye ibyo bashobora. Paulo acayita ishikanwa ryabo agita sacrifice. Acaravuga rero ngo jewe ubuzima bwanje buriko burasukwa. Mu bisanzwe kuri sacrifice haba hariho ibintu bibiri. Yesu ashimwe cyane. Ako ndabuze ico ntwara kwe. Kuri sacrifice haba hari ibintu byinshi. Ku gicaniro haba hariho ikimazi. Paulo rero mbe ndaza gusuka ya mazi. Ntayo nza gusuka. Paulo mu kuvuga ngo ndasukwa avuga ngo ishikanwa, ariko aganira Abifilipi aravuga ngo nimunezerwe kandi munezeranwe nanje. Why? Kuko mu bukene bwanyu mwashoboye gutanga ibintu birenze ibyo mwari mushoboye. Aba bantu gituma Paulo bamwe impressionné nuko atari abantu mu gutanga kwabo batanze mu musesekara wabo, ahubwo batangiye mu mamoye yabo, ku buryo baharura bagiye guharura ibyo batanze ntivyumvikana ko ubwo butunzi buvuye muri bajya abantu b'abakene. Paulo acatahura yuko offrande yabo iri muri domaine ya sacrifice, kuko iyo utanze amahera yasigaye kuri bus canke iyo uhaye Imana ikintu ataco kigutwaye ubutanze, ariko si sacrifice. Ariko iyo utanze ico udafise canke ugatanga icawe canyuma, ugutanga kwawe kwitwa une offrande sacrificielle, iri muri dimension ya sacrifice, kuko ukoze ikintu kirengeye ico wari ushoboye, utanze utwawe ntaco usigaranye, imbere n'inyuma ntaco usigaranye. Paulo aravye offrande yabo aravuga ngo ndanezerewe kandi munezeranwe nanje. Kubera iki? Kuko ngo kwishikanwa ryanyu mwatanze, mwebwe ishikanwa ryanyu ryacise sacrifice principal, hama nanje nca ncika akavinyo gasukwako hejuru ya sacrifice principal. Ndiko ndashaka mubone Yesu arapfa agakengerwa kubw'umunezero yashizwe imbere. Paulo ariko arasukwa kubwo gukura kwabo, yaratakaje ubuzima bwiwe. Iri shengero ry'Abafilipi ritanze utwanyuma zifise kugira ngo rifashe abandi bantu. Ndarangije mvuga ngo agakiza katadutwara muri iyi mode de vie kari suspect. Si tu enlèves le sacrifice dans notre marche yacu isobanura ikindi kintu. Bibiliya ivuga ngo Paulo, ubutumwa Paulo avuga ni ubutumwa bw'ubuntu, yitwa umukozi w'ubuntu. Paulo avuga ubutumwa bw'ubuntu bwa Kristo. Niwe muntu wa mbere yavuze ku buntu bwa Kristo kurusha abantu bose muri Nouveau Testament, kurusha na Yesu. Ariko uyu mukozi nyene w'ubuntu, iyo mwumvise profondeur yiwe yo kwiha Imana irateye ubwoba. Kandi Paulo izi sacrifice zose ariko aravuga si izo ku musaraba, kuko ijya ntibayongerako irikwije, ariko ijya yo ku musaraba iyo uyihokonesheje ugaha ubuzima bwawe Yesu, automatiquement ubaho mu buzima aho uri sacrifice ku bandi, aho uri inyungu ku bandi, aho uri igikoresho ku bandi, aho vie yawe spirituelle wiyenteresa cyane ku vy'abandi kurusha uko niyenteresa ku vy'iwawe. Kuko isi idutera kwikunda, n'ubu butumwa bwo muri no myaka budutera kwikunda. Nico gituma iyo abantu hageze ko bitanga bari reserve. Kubera iki? Kuko abantu barerewe mu buryo bwo kwikunda, bikadutuma uno munsi turiko turashika ahantu mu buzima bwacu tudaparvena
gukurikira Imana comme il faut, kuko nimba arabaririmbye abagira repetition, nimba bantu b'Imana nama ndababwira ngo mukomere amasha abantu babakorera, nyana kubwira ngo gukorera life center cyangwa gukorera ngaha, gukora mu nzu y'Imana. Aba bantu barakora, aba bantu ni nk'uko ubuzima bwabo buri n'ubuzima bwo mu nzu y'Imana. Wo kwanleva sacrifice muri izi uniforme bambaye, izi uniforme zocika amatisi n'abapionnier bo kwambara bakaza bakaririmba, ariko hande woro izi nyambaro bambaye hari isomene yabo, hari amabisi yabo, hari abaza kuririmba batanafunguye, ariko bakabandanya gukora ico bakora. Hari abaza n'amakinga, hari n'abaza n'amamoto, hari abagira gute. Ngana kubwira ngo gukurikira Yesu ni sacrifice. Ida complete vyakoretse ku musaraba, ariko ntidushobora kubaho tutari sacrifice mugambi bw'Imana. Ivyo bintu byo gukontrola ubuzima bwawe bw'agakiza ukagira amademi mesure, ukumva ko Imana woyiha umwanya muke, kumva ko woza mu rusengero vyakunze, kumva ko imvura iguye utoza, ukumva yuko agahuzu kawe bagaturiye utoza gusenga, nturitanga, nturihebera Imana, nturiha Imana, kuko ubu bwami ni gihuri dispose gusukwa. Haleluya, gusukwa ku gicaniro ca Kristo. Iki ni Imana iduhamagarira, nico Yesu yakoze, nico ishengero ry'Abifilipi ryakoze, nico Pawulo ariko arakora. Ubu si ubuzima tubayeho twidoga, oya, si n'ubuzima tubayeho twiteze ko abantu baduha amasifa. Ubu n'ubuzima twaraturiye ibimazi vyacu, twaraturiye inka zacu, twarasezeye abiwacu, twaraturiye kugira ngo dukurikire Yesu. Nimba ico ukunda udashobora kugiturira kugira ngo mukurikire, uri umunyedini, uri umunyedini. Ariko kandi igihe kirageze ko abamuhimbaza bamuhimbaza mu kuri no mu mpwemu. Igihe kirageze, ariko ararondera, data ariko ararondera abamuhimbaza mu kuri no mu mpwemu. Uraca kurambira ngo kope wanje, cyangwa uraca kurambira ngo ni wangurira ibi, cyangwa reka nakubwira kimwe, harageze yuko usacrifice igikeneye cyose kuba sacrifice kugira ngo ukurikire Yesu Kristo. Umuhe the best vyawe ufise. Haleluya, vy'ubuzima bwawe vy'icurico, nawe azokugirira ivyo yasezeraniye ko azogirira abameze nk'uko umeze. Duhaguruke dusenga Imana. Fiston wagira usome iki? Philippiens 2:4. Philippiens 2:4. Aha. kandi umuntu wese ntiyumvire ivyiwe gusa, umuntu wese ntiyumvire ivyiwe gusa, ariko yiyumvire n'ivy'abandi. ariko yiyumvire n'ivy'abandi. Ndababaze mumfashe duparticipe turangiza imbere yuko dusenga, kuko ndashaka ko dusenga. Paulo n'aba bantu bo muri rishengero ninde yakoze vyinshi? Ndashaka muhomake ko Paulo ubuzima bwiwe bwose yabayeho ku bwa Yesu. Yesu amaze kumugendera avyara amashengero menshi, ariko biratangaza ingene Paulo ikimazi ciwe acita gito, akacita le 20 verset, ariko ishikanwa ryabajya abantu akagita ikimazi kinini. Nuko yama ashobora ko apprécier sacrifice abandi bagize, akayirutisha iyo wowe yagize y'ubuzima bwose. Bo bayigize sacrifice ya mobilisation y'umunsi umwe, ariko Paulo yihaye Imana ubuzima bwose. Ariko niwe yishigira muto akigereranya n'amazi na 20, igihe bo bagereranya n'ikimazi kiri principal catanzwe ku gicaniro ca Kristo. Ndashaka kubabwira abantu b'Imana, harageze ko twavansa tukaja kure par rapport yaho dusanzwe turi mu vyo gukurikira Imana, mu vyo kwiha Imana, ata demi mesure, ariko duhereje ko kuko Imana izotumushika, Imana izotumushika. Yesu ashimwe cyane. Urashobora guhaguruka ku maguru yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni bande bumva ivyo navuze no munsi muri kino gitondo? Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndashaka kuvuga ngo
ugomba kuja muri dimension aho utaba umukristo superficiel. Ugomba gushika muri dimension aho utaba umukristo wo kuza ngaha gusenga gusa. Ibi bintu tubivuga kenshi, ariko Imana igushikane ku rugezo aho ataca ucisigarishe, waramukurikiye. Kuza ngaha ni complément d'objet direct, ariko mu bisanzwe waramukurikiye kandi waramwihaye. Washobora kuduza ibiganza byawe ukavuga ati Imana, ndashaka kuba ikimazi ku gicaniro cawe, ndashaka gusukwa. Haleluya, ndashaka gusukwa. Haleluya, sishaka gusuka ibintu, ndagomba jewe gusukwa. Haleluya, singomba gukora operation, ndagomba jewe kukwiha. Ndashaka Mana kuba ikimazi. Haleluya, ikimazi cawe, ikimazi mu bwami bwawe, ikimazi igifisi ico kimarira abandi. Haleluya, ndashaka kurengana nivo yo kukubonera mu vyo uzompa, ariko nshike kuri nivo yo kukwiha wese no kukwishikanira wese uko bikwiriye. Haleluya, atakwifata, ataco nisigarije, kuko you deserve the best of me, you deserve the best of me. Ivyanje vya mbere vyose vy'agaciro ubwanje. Haleluya, gomba kuba wawe. Haleluya, Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza, aho twaje mu nzu yawe, aho twaje mu nzu yawe, aho twaje mu nzu yawe. Mana, we warinjiye mu vyacu, nta vyacu tugifise kuva umunsi wavyinjiyemo. Ntiwinjiyemwo uri umusoda mutoya yicari kwinyuma, ntiwinjiye uri umusoda mutoya bahama ordre, ariko winjiye uri umwami aho ugategeka twe tugakurikira. Mana, hari difficulté dufise Mana yo kugukurikira mu bintu bimwe bimwe. Iyo kugukurikira kwacu ko implica sacrifice, iyo kugukurikira kwacu ko implica kwitanga cyane, iyo kugukurikira kwacu ko implica kukwiha gose, Mana biratugora bikatunanira. Ariko Mana, nkuko Yesu yagukurikiye Mana, akagukurikira n'umutima wiwe, akagukundisha umutima wiwe, bikamushoboza gutanga ico wamusavye cyose n'icari kigoye. Ndasenze Mana kuri uyu munsi muri kino gitondo, nsengera umuntu wari wese ngaha muri live center, uri kurinjiriza muri saison, uri kurarondera gushasha, uri kuratwara ahantu atari karaparvena kugira lecture y'ivyiwe ngo atahure ko Imana iri kiramurondera. Ndasengera iri shengero Mana dukorana iminsi yose, ndasengera Imana iri shengero Mana dusangiriza imfungurwa ku munsi ku munsi, ndasengera Imana iri shengero dusangirira aya majambo kenshi cyane Mana, aya majambo tugarukanira, aya majambo dusubiriramo Mana mu nzira imwe canke iyindi. Ndasengera umuntu wese ari hano hantu, ndasengera Mana ufise ico yatanze, ndasengera Mana ufise ico yasacrifiye nka Elisa, ndasengera Mana ufise ico yabandonye, ndasengera Mana wahevye business ziwe kugira ngo agukurikire, ndagusengera Mana yo mwijuru warekuye ivyiwe kugira ngo we agukurikire, ariko mu kugukurikira akaba ari kare experiment ibihe bibi bihora bimutera kuhogereta ico yavuyemwo, araba ivyo yavuyemwo akumva aravyipfuje, akagira hoga en arrière nka mukaroti akumva aripfuje ivyo avuyemwo. Ndasenze Mana muri kino gitondo, ndasengera ishengero ryawe Mana, kugira ngo Mana mu ishengero rya live center uduhe niveau ya consécration iri élevé, uduhe niveau ya consécration iri élevé Mana, uterura urugezo Mana gumumo wese kukwiha Mana yo mwijuru, udukure muri justification, udukure mu mapretexte adutuma tutagukurikira uko bikwiye Mana. Aba bantu twigishirije ko aya majambo Paulo yatwigishije Mana, aratwereka uburemere bwo kugukurikira no kugukorera, aratwereka indi dimension yo kugukurikira no kugukorera Mana, irengeye ibisanzwe, irengeye ibiri naturel, ariko Mana yo mwijuru ifise force dans l'esprit. Ndasenze ngo Mana yanje, nkuko ariko wewe wabigize Yesu, akaba ari ku ishengero ry'abi Filipi ryabigenjeje, akaba ariko Paulo yabayeho, akaba ariko Petero yabayeho, nturi kuri duhamagarira ubuzima buri different, nturi kuri duhamagarira ubuzima bwo gukunda iyi si n'ubuzima bwo gukunda ivyacu n'inyungu zacu gusa, ariko Mana aho tutabona Mana ico tugomba gukorera abandi. Iri shengero Mana barakoreye abandi, bari bagowe, nabo bari bagowe, ariko nicababujije gukorera abandi. Paulo yarakoreye abandi Mana, natwe kuri dushaka ko dukorera abandi. Ntidushobora kuguma muri confort yacu, ntidushobora kuguma muri habitude zacu zitwaranja. Igihe mission yawe iriko iradupushinga, igihe ubwami bwawe ko buradusunikira mu bindi bikomeye Mana, ntidushobora kuguma twuhagaze ku vyacu gusa personnel. Igihe uri kuratwereka kingdom, uri kuratwereka ubwami, uri kuratwereka ubwami, uri kuratwereka ubwami
natwe twari ko turaba ivyacu. Mana, kura amaso yacu ku vyacu bitoya, ushira amaso yacu ku vyacu bininiya. Nkuko wakuye amaso ya Sawuli ku ndogoba ntoya ukamushira amaso kuri Wayote, nkuko wakuye amaso ya Elisa ku nka 24 ugashira amaso kuri la nation. Mana, natwege Mana dushoboze amaso yacu ave kuri bito, amaso yacu agende kuri bininiya, kuko nawe uri munini, n'umuhamagaro waduhamagaye ni muniniya. Ndasenge Mana, umuntu wese ari hano hantu ariko aranigana n'ijwi ryawe, maze igihe ariko aragwana, maze igihe ari muri lutte, amaze igihe Mana ariko ararondera ingene asohoka muri iyo situation, ndamuhezagiye Mana. Ndasenze ngo umuhe inkomezi zawe abashe kugukurikira. Ndasenze ngo umuhe inkomezi zawe abashe kugukurikira. Ndasenze ngo umuhe inkomezi zawe abashe guturira. Ndasenze ngo umuhe inkomezi zawe abashe kurekura. Ndasenze ngo umuhe inkomezi zawe abashe kukwizera. Ndasenze ngo umuhe inkomezi zawe abashe kugukunda ku rugezo rwo kurekura ica agaciro afise. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. 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 Mani bahezagire, mugire umunsi wa Mungu mwiza. Ushishikare kwiyumvira ku majambo y'Imana. Mani bagirire neza. Nifuza mwami kugu